umva amashengero yari yugaye, amasereri yari yugaye, ibintu byose byari byugaye. Umva amakuru atebwa ngo umwana yafashe umupanga ati maze. Umuvyeyi yafashe umupanga ati mu mwana wiwe. Umuntu turaramukije mu izina rya Kristo Yesu, turabakaze mu biganiro bya CANAAN TV. Tuneze no kubana namwe, tubaramutsa, tubanezerewe, tubishimiye mu mpande zitandukanye. Reka ndaguhe kaze, turamukiriza abantu bongera ubakira. Bakunzi bacu, bakunzi ba CANAAN TV, ndabaramukije mwese ngo amahoro y'Umwami Imana abane namwe mwese, abane n'imiryango yanyu mwese. Nukuri turabakunda, turabasengera, nukuri kubana namwe biraduhimbara cyane gose, kandi ndazi neza ko namwebwe munezerwa no kubana natwe. Amen. Rero Imana ibaduhezagirire gose, kandi nawe Thierry Imana iguhezagire. Amen. Nukuri ubwitange bwawe si ubwo busa mu mwami, Imana izo biguhembera. Amen. Kuko nta na rimwe umwana w'Imana yokora Imana ngo nayo imwirengagize. Oya, n'umuntu uramugirira neza nabo akagushimira. Rero n'Imana yo kwirengagiza umwana wayo ariko arayikorera. Ntibishoboka. Imana iri juste mu miseze narayivuze. Imana iri juste ku rwego ruteye ubwoba. Ego. Ku buryo no kubona Yesu umwana wayikunda, ikunda. Ariko umusaraba yaravye hirya. Kubera ko ntiyashobora kwihangana umuntu ari kw'ivyaha, yikora imibabaro y'abantu bose bikunda. Ni kuvuga ngo kuntu iri juste rero ntishobora kwirengagiza ikintu iciza umuntu akora canke ikibi umuntu akora adakeneye kwihana. Ego. Ya, dutangura mu dushima ibiganza by'Imana. Ni wewe ubereye gushimwa muremyi w'ijuru n'isi. Ni wewe ubereye kuninahazwa no gukengurukirwa, kuko ari wewe Mana yacu, kuko ari wewe utubereye maso muri vyose Mana. Umunsi mwiza nk'uyu turanezerewe ko turiho, turanezerewe ko tuzi kutubona, turanezerewe ko tuzi kutwitayeho, kuko warabe nabitubwiye urabidusezeranira kutazokwigera utureka twenyene. None Mwami Imana tugushimiye akanya keza tugiye kwinjiramwo kuvuga ijambo ry'Imana. Ndasaba ubushobozi bwawe bubane natwe twese kugira dukore biguhimbara n'ibikunezera, hama kandi n'abazokumva bakire. Ndasenze ngo ntihagire umuntu n'umwe azuba umuhombe, kuko ndabizi neza iwewe uri kuravuga, haba hari iby'ubwenge, haba hari ibyo gukomeza abantu. Rero ndasenze ngo mpwemu yera bose abagenderere kandi abakomereze mu ijambo ryawe. Urakoze, icubahiro kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen, 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 amen. Yesu igihe ari ku musara, bambe Yesu igihe yari kageragezwa na satani, ijambo rya nyuma yavuze ngo mvako satani. Handitswe ngo ubushobozi bw'ijambo. Ego, ijambo n'ubushobozi. Ijambo ndamaze kukivuga umenga ngaha. Ijambo ry'Imana, Imana iraryubaha gose. Ugomba gufata Imana yifatire ku ijambo, kuko iravuga ngo nta n'urunyuguturu ruri ku ijambo ryanje, ngo n'agakofero ngo nta na kimwe kizokugwaho. Ibyo yavuze irabikora. Ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse, kandi ngo nta jambo ryavuzwe n'Imana ribure n'ububasha. Rero ijambo ry'Imana rirakomeye. Satani nico kintu atinya. Satani wosenga ugasenga ukavuga mu ndimi ugasenga, mugabo ntagutinya. Ariko wamubwira ngo handitswe, kavuga ati aho ibombe irakorotse. Iyo havuze ngo handitswe ngo ni bombe mu matwi ya Satani. Rero ushaka kuzonesha Satani no kwigwizamwe ibyagezwe, byanditswe ukabigira kandi ukabigendera, kuko hari ababigira ntibu ubuzima bwabo, ikaba nka histoire zose zanditswe n'abantu mw'isi. Ariko abavyizeye ko ari ivyo bikabakorera. Nirihe tandukano riri hagati y'umuntu yibitse ko ijambo ry'Imana mu mutima n'umuntu atarifise? Hariho ubudasa. None wumva deja bari mu rugamba,
umwe afise ibombe uwundi atayagira kandi ari imbere y'urugamba, umva none yonesha umwansi? Ni ubitsemo ijambo aranesha. Mugabo utagira ijambo urumva ni umukunzi wa satani, nta n'intambara mu Burundi yohura nazo nyinshi. Burya satani haragufata wowe ukabaho nk'utabona nuko ibibazo bifise. Mbega urazi ko hariho abantu batabona ko ari no mu bibazo? Ega no kubona ukuri mu kibazo ni intango yo gukira. Hari umuntu akubwira yibereye mu bintu akavuga ati se mavi une ushaka iki wewe? Kandi wewe wamuraba ukabona ari mu vyago bikomeye, ugakumva ari happy ntangorane. Agenda aratembagura ikijoro n'umurango, canke ni wa wundi ahembwa akarara yamaze. Kumva nibwo buzima buryoshe, nibwo buryohe. Kandi nabo kavuga ati none kutarongora probleme ni kutabyara ingorane ni uko yavyumva. Umuntu akabona ibintu we ko bigenda neza, kandi umwasi yaraje agashinga ikirindiro mu buzima bwiwe canke mu rugo rwiwe canke mu kazi kiwe, ari hafise ikirindiro, wowe akabona nta ngorane. Rero n'ubibona burya ni intanga ikomeye yo gutabagwa. Uvuze ngo urugamba, ngo ku rugamba umwe afise bombe uwundi atayifise. Mu ijambo rimwe bisigwa ko umuntu afise ijambo ry'Imana afise bombe ishobora ku Satani nico conyene atinya. Yego vrema. None ikigwanisho Satani atinya, none wumva atari bombe atomique? Kandi cyo gutwenza rigera naho udashika urarituma rikagenda. Gatuma isengesho rikagenda muri Amerika wicaye rigakora igitangaza. Muri rugendo turimwo uruja mu ijuru, turimwo mu buzima bwa Gikristo tugendagendamo turi mw'isi, birashika umuntu akagera ahantu agatungwa n'ijambo yabitse mu mutima cyane gose. Ngo duhakararo muri Bibiliya mukatubarira uwo vyigeze gushikira bikamutunga kandi bikamutuma ashobora guhagarara neza no mu bihe bigoye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndakwereka umuntu yari umuntu akomeye, yuzuye ijambo, yuzuye ubushobozi bw'Imana, muga haragera igihe acika intege, ariko Imana iramuserukako iramubwira ati subira uhaguruka, subira wambara inkomezi, amukomeza urugendo. Kandi Imana imukoresha ibikomeye kubera yabonye ko yari yagiye mu ntege nke, muga agasubira kiyuzuza ijambo, agasubira agakomera. Reka dusome mu Bami ba mbere igice c'19 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo 8. Maze Ahabu adondera Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati, ejo nk'aya mango wewe ubwawe natakugira nk'uko wagize abo, Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya categwa n'ubwoba. Eliya categwa n'ubwoba, bakura hasi arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba mu Buyuda, ahasiga umukozi wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa. Araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu, yisabira gupfa, avuga ati, ewe Uhoraho, ibyanje nibigarukire hano, ntabara unkureho kuko ntaruta basogokuruza. Araheza yiryamira munsi y'igiti c'umurotemu arisinzirira. Maze umumarayika araza aramukoma, aramubwira ati, Eliya, vyuka urye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyakira, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho aragaruka ubugira kabiri, aramukoma, aramubwira ati, vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka, ararya, aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Urumva iyi nkuru nsomye, murazi ko Eliya
yari yarahunze kandi agenda avuze ijambo rikomeye, aravuga ati kubw'ivyaha wewe haba uriko urakora n'abantu bawe, ati ndategetse imvura ntizosubira kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Ega vyagenze uko. Hanyuma igihe kigeze aragaruka, acaramo aratumbiriza rero kigira gikogu, hamagara bakamenyi bawe, uyu munsi tuduge ku musozi Karumeli, uyu munsi biramenyekana abakorera Imana y'ukuri, abasenga Imana y'ukuri. Ngo yari afise abapfumu n'abakamenyi biwe ngo bari 850. Baraduga ku musozi bahamagara Imana, bahamagara Imana zabo, ngo barasenga barahamagara. Batanguye mu gitondo, kuko yari yarababwiye ati mwebwe nimutangure je ndahamagara yanje mu nyuma, ngo bashikana 9:00. Yari yaranababwira ati ngira ngo Imana yanyu, ngira ngo haraho yagiye, ngira sindi yapotereyemo, nimwikebagure murabe ko yoza. Aho batanze bimaze wapi. Ati rero murabona ko nabaretse, nimwigireyo nanje mpamagare yanje. Ngo araza arasana igicaniro, n'amabuye 12 aroperezana imiryango ya Isirayeli. Bazana amazi, bazana ikimazi ashiraho. Acaravuga ati Mana, uyu munsi ndagomba ko bimenyekana Imana nyamana yariyo. Ati ibuno nyene ngo ikitibura umuriro, ihitana y'amabuye, ihitana ya cakimazi, ihitana y'amazi, byose yaravye. Hanyuma barabona ko Imana yariyo Mana, ngo bose barafukama bashima Imana, bahimbaza Imana. Urumva ngo bahimbaza Imana, bahimbaza Imana, bashima Imana yariyo, bamenya ko ariyo Mana nyamana. Hanyuma ngo atafata babakozi ba satani, ngo arabajana bose 800 bose, ngo abicisha inkota barapfa. Ahabu ashitse muhira naha twasomye, abwira amakuru umugore w'Yezebeli, ati urumva murakonta histoire ngene byageze byose, ati n'abakamenyi bose nta numwe agisigaye. Eliya yabishe, ngo arashavura, ati wacha mutuma ati Eliya ndarahiye, ati kandi Imana nkorera, urumva ni si Imana rurema ibigirwa Mana vyiwe, ati nintabikora izi bimpanira. Ati ndakugira nkuko bagize bakamenye. Eliya yibagira ivy'Imana yagize iki, ivy'Imana yarayimukoresheje, arataromoka, atinya umugore. Naha twase ngo agira ubwoba, ngo arahunga. Kandi ntiyahunga gusa, ngo acaragenda asiga umukozi wiwe, we ngo agenda urugendo rw'umunsi mu bugaragu, ngo ashikana hari igiti cy'umurotema, ngo cyari igiti kibi, ngo ntuze yayo amakakama yakuguye ko wacupfa, ugenda kijyama munsi. Ati Mana nkura, ati sinduta basogokuruza, nkura unyice. Ngo ariryamira. Bisigura ngo intege nk'umuntu arashobora kuzijamo, kuko urumva na Eliya yaragize intege nke. Ariko intege nke ntidukwiye kuziguma. Amen. Wagiye mu ntege nke ntukwiye kuzigumamwo. Nk'umwana w'Imana ukwiye kuvyuka ukamenya ati ndatewe, reka nkanguke, subire nambara inkomezi, subire nsenga, subire nsoma ijambo ry'Imana, subire niyuzuze mu ijambo ry'Imana. Umumarayika uhora haraza, ngo aramukoma ati Eliya vyukurye, ati unywe, ati kuko wasonje nabibonye. Eliya ngo aravyuka ararya, ngo arasubira ariryamira, arasubira aragaruka ubugira kabiri. Urumva naho yavyutse akarya ntiyatahuye igikwiriye, ngo arasubira aragaruka ubugira kabiri, amukangura ati vyukurye unywe, ati kuko urugendo ni rurerure. Bantu b'Imana, nagira ndababwire ngo urugendo rw'akagakiza, inzira y'agakiza twatanguye n'urugendo rurerure. Biradusaba kwambara inkomezi, biradusaba kwiduza ijambo, biradusaba
kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko igihe c'inzara kibaho aho umuntu azotungwa n'ivyo afise muri we. Amen, haleluya. Namye numva inkuru mu gihe ca covid, aho ibihugu byinshi abantu babagumije mu nzu. Shima Imana ko ngaha bitabaye. Abantu baragiye mu kayungiro, urumva, baraciye mu kayungiro. Umva amashengero yari yugaye, amasereri yari yugaye, ibintu byose byari byugaye. Abantu basigaye bahagaze, nibaza ko babaye bake, kuko baravuga ko abantu benshi baguye, barabivamwo. Ariko uwari yari yujuje ijambo, uwasenga naho atasengera mu bandi, yavuga ngo ndagira umwanya wanje n'Imana, iyo ntacyo byamutwaye. Yagumye asenga, yagumye imbere y'Imana, yagumye yujuje ijambo. Mugabo abatari barifise muri bo bajya utwo abandi babagaburiye, abo baraguye. Rero ivyo bihe n'ubu nimwibaze ngo ntibiriko biraza, nimwibaze ngo ntibiriko biraza. Nagomba kukangura imitima y'abera ngo mukanguke, mwiyuzuze ijambo. Hari igihe izi Bibiliya tuzozirondera tukazibura, hari igihe amashengero tuzoyarondera tusange yugaye, hari igihe tuzorondera ijambo ngo twumva ijambo tuhabure, n'aya marezo sosiyo barikuremo. Ariko ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, iyuzuze ijambo ry'Imana, ivomere. Haleluya, ivomere, ujye unywe. Urugendo ni rurerure, urugendo rurimo imisozi miremire, urugendo rurimo inzuzi ndende, urugendo rurimo amabuye, rurimo ibintu byinshi. Ariko wewe urahiriwe, wabitse bikwiye muri wewe, ntuzogwisare. Bwamfise ubwoba ko hari abantu benshi bazogwisare mu bihe bikomeye, mu bihe byo kubura ijambo. Mfise ubwoba ko hariho abantu benshi bazogwisare. Ariko arahiriwe uryibika mu kariryo kandi rikagusosera, niwe uhiriwe. Mba nogezaho. murakoze mutubwa ibintu bikomeye. Muri ko murabivuga nibutse 2022 niho ninjira neza mu itangazamakuru yahi Burundi. Je nkora mu bya gospel nko nyene. Kimwe mu bintu byantangaje cyane, habi bikorane binini cyane, binini byakira abantu benshi, ku kibuga cya ETS Kamenge, Muha n'ahandi hatandukanye. Bikorane hagati mu gihugu kandi bikaremeshwa rimwe na rimwe n'abantu bavuye hanze. Kubera iki? Ntago byari ibintu bifa kwiyadukiza. Imana irabizi ko imbere hari igihe abantu bazoba batagibona ako kajyo, bikangoma kibaha kajyo ngo bashobore kwibikira ijambo muri bo. N'umupagani atavyumva ntazavuga ngo sinigeze numva ijambo ry'Imana. Bakabatumira, bakahurira ahantu hamwe, bakabatumirira umuririmbyi nka Roza Muhando, bose babireba, n'abandi bakaza bakaririmba, kubera ko na wa wundi adasenga niyamenya ko ari Roza Muhando araza, aje bakavugiramwo ijambo ry'Imana. Ibyo bintu Imana yabikoze kuko izi ko hari igihe kizogera abantu ntibumva ijambo ry'Imana. Ashego prem kandi birakomeje. Kuva icyo gihe 2023 haba igikorane cya Chris cyakanguka. Inyuma yaho ntibyasubiye cyane. Aho ndiko mvuga he Burundi aho turi. Ibikorane binini byakira abantu benshi ntago biriko biraba cyane. Kandi ubirabiye agashiramo microscope y'imwemo arabona neza ko iyo dutera tuja. Twego tuja habi. Rero abana b'Imana bari bakwiye gukanguka, ukivomera amazi akwiriye, ku buryo naho ta Bibiliya wowe ufise uzovuga ngo handitswe ngo. Ukurumva ko ari ico kigwanisho cyonyene umwansi atinya.
usomye ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 25 nibaza ko ari guhera ku murongo wa mbere. Bibiri bivuga ku mugani w'inkumi 10 bose bari bafise amatara kandi amatara arimwo amavuta. Sokre yari ihagaze ku kwibikira reserve. Agakiza twese twarakakiriye. Ariko uwurimwo mpwemu yera ni bake kuko mpwemu yera niba gukundisha n'iri jambo, niba nari guhishurira, niba gutera niyo nyota niyo nzara yo kumva urikeneye. Mugihe atari muri wewe ubugaragara nta nzara nta nyota. Ibintu menga si vyawe, menga ni vy'abandi, ariko ari muri wewe arakwatsa. Nta mahoro umuronka, nta umuronka paka. Birakwiye ko twibike ku ijambo ry'Imana. Abera bambere bahagaze kuko bari bashoboye kwibika ku ijambo. Bari bazi ngo yaratubwiye ngo Bibiliya ijambo ry'Imana muri mu Baheburayo 11 nibaza ko ari mu mirongo ya nyuma. Umurongo wa nyuma uvuga ngo abo bose, ivuga ku bahizi babaye abahizi mu kwizera. Umurongo wa nyuma uvuga ngo abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranye ngo barabisasira bakemera karakavantana n'ingenzi mw'isi. Kuko ngo bari barondera igihugu kirushize ikindi kuba ciza. Bari baribitse ko ijambo rivuga nzoza kubajana babaho babirindiriye. Bategereje nukuri. Natwe tube maso nukuri, tube maso dutegereze kuko ivyanditswe vyose nta na kimwe kitazoba, nta na kimwe. Ego kuko Yesu yaravuze ngo mbega nzogaruka. Kwizera tukukiri mw'isi nane ubona kugwiriye. Warashimwe gatunumva n'amajambo y'Imana nkuko wabivuze. Sinzi ko novuga ngo habura mpwemu yera mu mitima y'abantu ngo bahe guhamvya ijambo ngo ribakorere. Ugasanga turumva ijambo rica mu gutwi bwaserukira mu kundi kuba twobigira ubuzima. Reka nkubaza ikibazo gisa naho ndiko twegeza kurangiza. Kuba umuntu yo kumva yosoma Bibiliya yose akayimara, ariko ibyo asoma ntibibe bimubereye ubuzima, no gusoma umurongo umwe akawugira ukamubicikira ubuzima, ni yahe mahitamwo meza ku bwanyu yo bari meza hagati y'ivyo bibiri? Gusoma umwuka guhindura. Yego kuko urumva Bibiliya uyifashe nka journal isanzwe canke mu mafoto kumva histoire, kandi harimo ama histoire yagiye yoshe muri Bibiliya. Yego vraiment hariho nko muri Ancien Testament harimo ama histoire aryoshe. Uriko urasoma ingene Dawidi yagwanye, ingene yagwana n'idwaka, hariho ibintu biryoshe. Ba Gideyoni, Samusoni bica, uriko uravyumva. Harimo inkuru wumva ba Debora ibintu bakoze. Urumva mugabo iyo wewe uri kurasoma wumumenga inkuru zabaye kuri abo bantu, utari kurabizana mu buzima bwawe, naco vyomara. Kandi utuma ishurirwa ugigarurako mpemu yera. Nahandi uwo soma uvuga amahisto ari ingene bana ba Isirayeli bagiye muri bavuye ingene bashitse muri Egypte, ingene bavuye ingene Imana yakoze ibitangaza kumva. Mugabo igihe nawe ayo majambo yose uri kurayigarukanako, mwemu yera arakwagura nawe akakwereka ingene wama mu bivyo bitangaza, ugasanga byaguhindukiye ubuzima, nawe ukizera ko Imana yakoreye awa nawe ishaka kugukorera. Mugabo biva byose ingene uri kurakira iryo jambo, kandi utuma uryakira impemu yera. Ntituzohinyuza ico umwami wacu yatubwiye. Yaravuze ati ntagiye ntacyo byo bamarira, ati kandi nari ngifise byinshi byo kubabarira, muga nta kamaro, ndiko ntumwanya, ntimushobora kuvyakira. Ati deja nivyo nababwiye ntimuri capable kuvyakira. Uravuga ati reka rero jewe ngende, hama haza uwundi muntu uyawe waza kubahishurira, aza kubigisha, aza kubatahuza. Rero ifoko mwemera tumuha ikibanza gikwiriye. Murakoze cyane, tubashimiye ku ntererano, tubashimiye ku mpanuro, tubashimiye ku nama zidasanzwe mushoboye kutugira. Turangiza ikintu cyane mumba mwubwira abantu ku jambo ryo kubika ijambo kugira ngo umuntu yirinde ibyago byo muri kazoza canke
igihe co kucikigatwa canke igihe c'inyota kiri imbere nirihe jambo mwumva mwobwira abantu? Ijambo nobwira umuntu ariko aranyumviriza, soma ijambo ry'Imana, saba mpwemu yera kuri gusigurira, ubigire ubuzima, ubigire intego, kuko ibihe bibi biraje, ibihe bibi biraje, si iterabwoba, kuko turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe cya nyuma c'ishengero. Rero abazoshobora gutena nabiyujuje ijambo ry'Imana, iryo rizogukomeza, iryo rizogukangura, rikwereka ibihe aho bigeze. Mugabo nk'ubu uyari nk'ibintu wewe ushobora no kuvuga ati nakavuga ati mbega iryo terabwoba uri kuratubwira kubera iki, bakumva amenga ni terabwoba. Pourtant biranditse ngaho, biranditse, byahishuwe biriyo. Yesu ubwiwe yarabivuze muri Matayo, agira agende arababwira, bamubajije ibihe bizotwereka ukugaruka kwiwe, arabisigura neza. Mugabo abantu bibaza ngo sibyo. Pourtant uri kuraraba ibihe tugezemo nibihe Yesu ubwiwe yivugiye, yarabivugiye ati nimwabona urukundo rutimba, urukundo ruracariho mu bantu, rwaratembye pe. Haraho numva amakuru, ukumva amakuru aterwa ngo umwana yafashe umupanga ati maze, umuvyeyi yafashe umupanga ati mu mwana wiwe, umuntu yafashe abana biwe arabica wenyine n'amaboko yiwe, umuntu yafashe umupanga atema amaboko abiri y'umugore wiwe. Ni ibintu twiga turumva donc imisi yose, ukumva umuntu yiturikirije ko ibomba wenyene aturikije abantu, yiyatsa ubuzima. Ukumva intambara n'impuha, turiko turumva intambara ziriho uyu munsi mw'isi. Ukabona abana bicwa n'inzara, ukanezerwa, ukabona usambura igisagara kirimwo amaetaje, kirimwo ibikorwa biteye ubwoba, kirimwo abantu, ukanezerwa no kubona igihugu gicitse umunyota. Uyu munsi ntibona ko abagabo uyu munsi bariko bahaye ubugabo bw'ibigwanisho bafise byo guhonyo inganda, kandi umwe akakubwira ati ndashobora kubirekura bigafotisi. Uyu munsi uri kurabona ubwenge ngo buzogwira. Uyu munsi ashaka kukubwira ngo barashobora gufata igice kimwe bakakigira umuntu, ikindi bakakugira irobo. Uyu munsi bakubwira bati turiko turakora amarobo asubirira abavyeyi, gatwara inda umwana akavuka. Uyu munsi bariko barakura ubuzi bwose abantu bakabubakuramwo, bagakora amarobo na remplace abantu. None abantu cha wibaza ngo bazobaho gute? Eske nta masuicide azoba? Eske ubwicanye ntibuzogwira? Ubusuma ntibuzogwira? Harubwe akakubwira ati ubu urashobora kugira ordinateur, bakayishiramwo ubwenge bw'umuntu bwose hamwe. Nantu harabyumva twishikwa n'amamashini n'amarobo, ni byinshi ntawe bivuga. Yesu ibyo yavuze byose ngo ukugarariza Imana ngo kuzogwira, ukugarariza ni kwatanguye. Ayo munsi akumuntu akubwira ati jewe sinkeneye kuba umuhungu, nkuramwo amahormone yose, nkuramwo ikintu cyose congira umuhungu, bakakuvidura bakakugira bakagushiramwe iby'umukobwa kandi ugahinduka umukobwa, bigashoboka. Ubwo si ubwenge bw'abadayimoni? Ubwo ni ubwenge buva ku Mana. Ayo umunsi umuntu akubwira ngo jewe nta burenganzira nabo umufise ko ari umuvyeyi yakuvyaye, ntagira ijambo kuvugako. Bibiliya nitubwira ngo duhana abana. Umva ibintu biko biraba mw'isi, biriko biratwereka ibyo Yesu yavuze imbere yo gusubira mu ijuru
vyose nta na kimwe kibuza. Kandi ngo ubutumwa bwiza buzovugwa mu isi yose, hamwe nta n'ubuzokwitwaza ngo ntiyigeze yumva izina rya Kristo. Aho butaravugwa ni ubu ntibuvugwa ku ma YouTube, ntibuvugwa mu ma televiziyo, hari aho ubutumwa butavugwa. Ikitaraba n'igihe rero nahacu kumenya ngo mbega igihe kigeze. Umuteramyi aravuga ngo mbega ngo ijoro ngo rigeze, ngo burije kandi ngo bugiye guca. Ijoro rigeze kure, ijoro rigeze kure. Abari n'ugutwi nibumve ico Mwema abwira abera, igihe kigeze kure. Uyu munsi tureshugurira twishe ngo impiya, ngo abantu bazokwiruka inyuma y'impiya, kandi nta nizo bazofata. Umwanya dushira mu buzima utubamo, umwanya dushira mu bintu bidutunga uyu mubiri ni munini, kandi ntaco turonka. Ariko hamwe wokora ukavuga uti dufise amasaha angahe ku munsi? 8 yo gukora, 8. Hamwe wovuga uti ndavyuka kare, fate isaha yo kuganira n'Imana, yo kwiragiza Imana, ugafata 30 ugasenga, 30 ugasoma, naho yoba chapitre imwe, ukavuga ngo Mwemwera mpijambo ngendera ku uyu munsi. Aho ugenda hose ukaguma uri kurarimeditako, uri no muri bisi uri kuratambukana amaguru, ukagenda uramedita ku ijambo wasomye. Mwemwera azoryagura, Mwemwera azogukoreramwo ibintu vyawe, Mwemwera azokuganiriza wumve uriryohererewe. Hanyuma utashe ushike muhira, ufata iyindi minota naho yoba 20, ugenda ushimira Imana canke 30. Ugenda uyishimire ko yakurije mu mahoro, uyibwire ivyo wiriwemwo, uyishimire, hamuryame. Urumva? Cyangwa uronderera kandi kanya usubira usome, ugira inyota yo kwibikamwo ijambo, ugira inyota. Hari abantu bakubwira ngo jewe ngo mba ndi mu kazi, ngo nta mwanya wo gusenga nkironka, ariko wahura n'ibibazo umwanya wo gusenga ukawuronka. Ariko senga, ibikemwo ijambo, ibihe bibi bitaragushikako. Nico numva no babwira Imana ibahezagira. Amen, amen, amen. Murakoze mutugira inama nziza kandi zikomeye, ndizera ko bene tabakiriye. Tubashimiye cyane ababanye natwe mu kino kiganiro, hakaba ari cyo wungutse ushobora kugisangiza mwene so mu mpande zitandukanye. Namwe turabashimiye ko mwadusangije. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Amen. Kubana nanje. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima kubw'imbabazi zawe, tugushimiye ko tubereye akarero keza ko gushobora gukoresha ijambo kugira ngo ushobore kunesha. Ukomeze gufasha abantu bawe, usuka inyota mu mitima y'abantu bawe bakwiteze, kugira ngo bashobore kugira stock y'ijambo mu mitima yabo. Kandi umuntu yibise ko ijambo ry'Imana atsindwa na bike. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryo mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi bituma umuntu yocumura ku Mana, ariko iyo umuntu yibise ku ijambo ry'Imana aranesha. Ukomeze gukora ku mitima ya benshi bakira agakiza, benshi bakira umwemo mu mitima, benshi bibike ku ijambo ry'Imana izobashoboza kunesha ibyaha. Tugushimiye ko abanye natwe kandi kuzokomeza kubana natwe. Hasigaye urinde ishengero, urinde igihugu, urinde ibihugu, urinde abakozi babakomeze watumye mu ndimiro. Ijambo ryavuga ngo ivyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Uhagurutsa abimbuzi b'abahizi badoshobora gushikana umwimbu mwinshi mwijuru. Urakoze ko watanze award, uravuga ngo uzoshika mwijuru abashikanye benshi ko kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri. Dusengeye CANAAN TV ngo ukomeze kuyikoresha kugira ngo imitima ya benshi yakira agakiza. Urakoze, ukomeze uhesha icubahiro, ukomeze ugire neza imitima ya benshi. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.